Mwaramutse namwiriwe bivanye naho mwerereye bakunzi ba Good Media, muri kumwe na Pray Niyinezereza. Hama uno munsi tukaba twabateguriye ikiganiro cerekeranye n'imbono. Ni gute umwigeme ashobora kwiha imbono, n'izihe ntambamyi umwigeme ashobora guhura nazo mu gihe ariko arategura imbono, ni gute umwigeme ashobora gushikira imbono yiwe n'iterambere ryiwe mu gihe yabicishije mu kwandika no mu gihe yabicishije mu gukora cyane. Tukaba turi kumwe n'umutumire wacu ashobora kwigorora. Murakoze cyane, ndaryohewe cyane kuba mwanyakiriye hano. Ku mazina yitwa Parfine Niyongere, nkaba ndi umurundikazi, nkaba ndi n'umunyeshuri muri kaminuza y'Uburundi. Murakoze cyane. Mbega Parfine, iyo tuvuze imbono turakunze kumva iki? Imbono ni ihangiro umuntu yiha cyane intumbero umuntu yiha mu buzima bwiwe, igihe ashaka kugenda cyane igihe ashaka kugera n'ubuzima bwiwe uko ashaka kugira. Novuga yuko rero imbono ni ku muntu wese ategerezwa kuba afise urugendo ashaka gushikako cyane iyo yerekeza agaha intumbero ubuzima bwiwe. Niyo mbono nashobora kubisigura murakoze. Yego, mbega kugira ngo umuntu ashobore gushika ku mbono bizogenda gute canke ashobora gukenera iki kugira ngo ashikire ya mbono yifuza? Murakoze. Ico kibazo kirakunze kugora abantu benshi kubera ko benshi ntibazi imbono zabo, canke bamwe baragira imbono hanyuma bakabura ukuntu boyishikako. Ariko kugira ngo ushike kuri iyo mbono birasaba ibintu byinshi, cyane cyane kumenya icambere guhindura ivyumviro. Guhindura ivyumviro ni kumenya wewe urinde kwanza, ndinde, ndihe, ndiko nkora iki, shaka kujayo. Ibyo byose uvyumviriye uramenya ico uri. Iyo umenye ati jewe ndi umu artist, ucumenya n'uburyo ki ushobora gukorera iyo kariyeri yawe uriko urakoreramo. Iyo umaze guhindura ivyumviro umenya n'ico utegerezwa gukora, umwanya ugikorera, n'igihe ushaka kukirangirizaho. Ikindi kintu turabona yuko ugwaruka canke uwo ari we wese ashobora gutakaza umwanya wiwe mu bitagira ikimazi, basanga amaze umwanya ku telefone canke ibindi vyinshi, bigatuma imbono yiwe atayishikako mu gusivya ibintu ati nzoba ndabikora ejo, mwikoreshwa nabi ry'umwanya. Rero iyo ufise imbono urashobora kuvyandika ahantu ukagenda ubitondekesha ku murongo ku buryo bizokwibutsa ati jewe nshaka gushika kuri iki, kugira nshike kuri iki nzorinda guca kuri iki, kugira ngo nzoshike kuri iki nzorinda gukora iki. Akarorero, jewe ndi umwanditsi, ndandika amapoem, ndandika ama stories mu rurimi rw'icongereza, ndi mu content creator. Ivyo vyose birafasha iyo ndavyanditse kurusha ubivuga. Murakoze cyane ku nyishu nziza muduhaye, kandi turabishima. Mbega aho ku mwigeme tugereranije n'abagabo canke abahungu ukuntu basanzwe biha imbono ivyo bakora mu buzima bwabo, mbega abigeme bobo bimeze gute? Nubwo bavuze ati abasore canke abahungu bari imbono y'ubuzima, si bose. Ugiye kubiraba bamwe bameze kwa kundi twoshobora kugereranya n'abandi bameze, ariko ugiye kuraba ku ruhande rw'abakobwa cyane cyane nibwo nshaka kuvuga ko cyane, kuko nanjye ndi umwigeme kandi ndi umukobwa, ndashobora kuvuga yuko abakobwa turikengera. Niyo mpamvu tutagira imbono. Akenshi na kenshi usanga umukobwa imbono yiwe ni kuja ku mugabo, kubera ko tugifise bya vyiyumviro vya kera vyo kuvuga ngo nta kindi umukobwa yokora atari kurindira umugabo wiwe canke kwitaho urugo. Ego ivyo byose biri mu maresponsabilite y'umwigeme, ariko ntibisiguye yuko adashobora kwiha imbono yiwe muri kazoza. Abakobwa bafise impano nyinshi zinyegeje muri bo ariko badashira ahagaragara. Ni vyiza ko rero tuzishira ahagaragara kugira ngo duterere umuryango ndetse n'igihugu muri rusange. Murakoze. Murakoze cyane. Mbega ku mwigeme, cyane cyane ku mwigeme mu gihe atariko arakorera iyo mbono yiwe canke atariko arandika iyo mbono yiwe, n'izihe ntambamyi canke ingorane ashobora guhura nazo
mu rugendo rwiwe rw'imbono yiwe. murakoze cyane. Iyo umuntu atateguye neza akazoza kiwe arahura n'ibintu bitandukanye kandi bishobora guhungabanya kazoza k'igihugu ndetse na kazoza k'umuryango. Arashobora gusanga urugo rwiwe ubwo dufate nta kazoza ashaka gutegura, agiye nko kubaka urwiwe, ushobora gusanga kubera ko aguma arindiriye umugabo ngo amuhe nk'amafaranga yo gufungura, yo kwambara, gukoresha imishatsi, urabona ko abakobwa dukunda utuntu twiza, gusiga inzara n'ibindi byinshi, uza gusanga aguma arindiriye umugabo wiwe. Ivyo navyo biza kumukuramo amahoro yo mu mutima, aza kubura amahoro. Uza gusanga iyindi ntambamyi agiye guhura nayo niyo kurenga ibigo, canke ugasanga ahuye n'intambamyi yo kwifuza kuronka ivyo atakoreye. Murakoze cyane ku nyishu nziza muduhaye Pamphile. Mbega Pamphile, akamo woterera abigeme bikigiye kugira ngo bitegurire imbere yabo heza no gutanga ubuzima bwabo bakazoza, ni akahe kamo woshobora guterera abigeme? Murakoze. Ku bigeme ni ibintu bitatu numva batekerera. Icya mbere ni uko bategerezwa kumenya icyo bazi. Ikintu cya kabiri bakwiye kumenya ni ikoreshwa ry'umwanya neza. Icyo kintu kirakunze guhanga abantu benshi, ugasanga turiko tumara umwanya munini ku matelefone. Amatelefone si mabi, ariko amatelefone ntaturongore, ariko twebwe aritwe tumenya kuyakoresha. Kandi telefone iri mu bintu bimwe bishobora kudufasha natwe gutera imbere mu gihe tumenye uburyo tubikoresha. Rero ntidutakaze umwanya wacu mu bitagira ikimazi. Nimba dutoye telefone yacu tumenya ati telefone yanjye yaribyaje umusaruro muri ikintu kanaka. Rero ikigira gatatu novuga ni gushira mu ngiro ibyo bamaze kubona yuko bafise. Iyo navuze iki nahereye ko umenye icuri biraza kugufasha cyane kubishyira. Rero ni ugutera akamo bose bakamenya icyo bari no kubikorera. Murakoze cyane kandi turabashimiye cyane ku nyishu nziza muduhaye. Bakunzi ba Gurude, turarangije n'ikiganiro cyacu cyerekeranye n'imbono ku bigeme. Mwumvise neza ko imbono ni ikintu wiha ukacandika ukagikorera hama ukagishikako. Mugerageje kumviriza ikiganiro cyacu ukuntu cyagenze, muraza kumviriza neza ko umukobwa ashobora gushika ku kintu kinini cyane bivanye n'ibyiyumviro byiwe n'ukuntu abikorera n'ukuntu atera imbere. Pamphile, turagushimiye cyane kandi twizere neza ko n'ubugira kandi twabatumira muzo kongera kwitaba ubutumwa bwacu. Murakoze. Turabashimiye mwese mwadukurikiranye kuva ku ntango y'ikiganiro gushika n'ubu tugisozereye. Turabashimiye hama kandi tubasaba mudushigikire muri partage na commentaire ngaho kuri link yacu no kumviriza cyane ikiganiro cyacu kuko ni ingenzi cyane ku bakobwa bacu hamwe no kuri generation y'iki gihe kugira ngo mumenye ukuntu mutegura akazoza kanyu n'ukuntu mushobora kwiteza imbere. Murakoze cyane.